Wacha waseme chama chetu kina wenyewe. 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 Hilo sende deftete papa na papa. Wacha waseme chama chetu kina wenyewe. Evariste Ndayishimiye, chukua utawala. Wacha waseme chama chetu kina wenyewe. Sende deftete chama chetu kina wenyewe. Wacha waseme chama chetu kina wenyewe. Sende deftete ina wababe sema. Wacha waseme chama chetu kina wenyewe. Sende deftete chama chetu kina wenyewe. Wacha waseme 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 chama chetu kina wenyewe. Kinara wetu Evariste amechukua utawala. Mumejificha wapi? Shangilia, ushindi unakuja. Mzee wetu Evariste amechukua utawala. mmekwenda wapi? Shangilia, ushindi unakuja. Huyu ndiye kiongozi wetu Jenerali Evariste Ndayishimiye. Ukisikia mwingine feki.
kupinga. Tunachukua kura, zote ni za kwetu, tuko imara, chama chetu cha wenyewe, Warundi sote, chama chetu kiko imara. Evariste wetu, Hebu shika usukani, ushindi wa kwetu, CNDD-FDD, Abagumyabanga, CNDD-FDD, Akenyera rugamba, CNDD-FDD, Imbonerakure, CNDD-FDD, abahumure hote, CNDD-FDD. Akina mama, usisahau chama CNDD-FDD kilikowatoa. Mpeni kura zote Evariste Ndayishimiye. Huyu ndiye baba na baba mbambe mwenyewe, mwanga wa maendeleo. Pelekeni kura za uchaguzi, peleka. 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 Umugambwe CNDD-FDD uriko uratanga akarorero muri ibi bihe tugezeko, uriko uratera iteka Burundi kuvyo uriko urarangura. Aka n'akarorero keza cane ku barundi bose ndetse no ku bandi bene gihugu bariko baraturorera uno munsi. Banyakayanza mwese ndetse n'abagumyabanga bose, nagira ubwa mbere nyengurukira Imana mushobora byose. Koko Imana yararinze Burundi, irarinda abarundi, none nimurabe ingene twibereye mu kanyamuneza dutewe n'abagumyabanga bo ngaha mu Kayanza. Burya baca umugani mu Kirundi ngo ubugabo burihabwa. Kuva mu ngenye kurangura aya mabanga yo kurongora igihugu nibwo bwa mbere ngeye imbere y'isinzi ry'abagumyabanga nk'iri. Nimurabe rero ingene mpereye mu Kayanza. Kayanza ibaye ya mbere abagumyabanga nzira imbere yabo. Kubera iki? Kubera murabagabo. Murabagabo ni mwikomera amashi. None iyo mutagira ibi nari kuzanwa n'iki? Aha mu Kayanza abandi mu matora baca bashaka kwicara. Abagumyabanga bo mu Kayanza ahubwo niho hari hageze ibikorwa. Ngashima cyane, ndabashimira ko mwitavye akamo twaguma tubatera ko amatora abaho mugabo atabuza abantu gukora. Tukaja mu myamamazo tuwaguma dukora. None nimurabe icamwa kivuye mu bikorwa vyakozwe cerekana ko tutasamaye. None rero ndabakengurukiye cyane. Iki kimenyetso mutweretse ni kimenyetso gikomeye cyane ku migabo n'imigambi twiyemeje kurangura muri iki gihugu. Murerekanye koko ko turi kumwe twese bishoboka. Aho baza umunyakayanza ati we wari kuguha rujya ruzugubake worushobora, nta numwe yovuga ko yorushobora. Mugaraba mugize urunani mwese mwaciye murushobora. Ngubwo ubumwe rero nyabwo, ubumwe bw'ukuri nubwo muratanze akarorero k'ubumwe. Kera baratubwira ubumwe tuhaguma tuburirimba gusa tutabushira mu ngiro. Iyi nyubako iteye itekuku ntiyubatswe n'abahutu, ntiyubatswe n'abatutsi, ntiyubatswe n'abatwa,
ntiyubatswe n'abanyakayanza c'abanyengozi, yubatswe n'abarundi. Abagumyabanga murerekanye akarorero mu Burundi ko turi kumwe twese bishoboka. Ereka n'abagumyabanga tuzotaga akarorero. Nimuze murondera abandi. Nico gituma umugambwe CNDD-FDD wama wahunzwe amajwi kugira ngo uje imbere y'abarundi ubereke akarorero. Dufatiye kuri ibi tubonye ga yemwe, none mubona abarundi tugiye hamwe twese twokora ibingana iki? Nimurabe mu Burundi turenga imiliyoni 11. Abanyakayanza sinzi ko mukwiye miliyoni, nta miliyoni urimo. Fata rero murabe ibi imubigwize na 11, mwumve ivyo twaba dukoze. Nimuvyumvirize, muvyumve neza, hamwe abarundi bose bavuga ati jewe niyemeje ko nzoza naterera igihugu canje 200 ku kwezi. Umukozi wa leta akavuga ati nanje nzokwikata ku kwezi aya. Mumbwire mu myaka 5 ivyo twaba twubatse mu Burundi ntitwatwatse bitangazaga yemwe. Tukama tuvuga ngo turindiriye imfashanyo iva mu makungu. Amakungu ni twebwe nyene, ahubwo twerekana akarorero n'ibindi bihugu bikiri bikene bitubonereko ubumwe. Nagira mbanze shimire cyane umuganwa atari umuganiro Rudoviko Rwagasore, wewe yazanye iyerekwa akavuga ati ico tugendera ko mu Burundi kibe ubumwe, ibikorwa, amajambere. Yari yabonye yuko Burundi butazotera imbere tudahereye ku bumwe, kuko ingabo zidatonze ku runani ntizishobora gutsinda urugamba. Rwagasore rero yaragize iyerekwa aravuga ko rutegereza kugira ubumwe. Ubumwe nibwo bwonyene butuma ingamba zose zitsinda, kuko turi kumwe birashoboka, nta na kibe kidashoboka. Nikimenyamenya nimurabe akarorero nakanyene, inzu nk'iyi yubatswe n'abene gihugu. Aho bibona ari mu mahanga yovuga ati n'amahera mibano, ntiyomenya ko ari abanyakayanza biyubakiye inzu nk'iyi. Turashimira rero umuganwa Rudoviko Rwagasore yagize iryoherekwa akabitubwira. Ngira shimire kandi bimwe bivuye ku mutima sogokuru wacu Petero Nkurunziza. Erega niwe yaje kwereka abarundi ingene dushira mu ngiro iryoherekwa rya Rwagasore, kuko Rwagasore nta mwanya bamumajije baca baramugandagura adashize mu ngiro ico civugo. Guhera ico gihe Uburundi buca buja mu kaga, bwa bumwe burasambuka, bumwe yashaka. Turagira indongozi zititaho abene gihugu, turabura leta muvyeyi, turabura ubutwungira ubumwe. Uburundi buracanamwo imyaka n'imyaka. Sogokuru wacu Petero Nkurunziza niwe aje kutwereka inzira yo gushira mu ngiro ico civugo, ubumwe, ibikorwa n'amajambere. Aho turondera rero na ku majambere, turondera iterambere ry'ukuri. None rero kuri iryo ragi ryiza ry'ibikorwa ryo kugira ubumwe muri iki gihugu, kugira ngo dutere tuja ku majambere, nagomba mubanze umwe wese amuzirikane, tubanze tuve hasi twese twibuke iragi sogokuru wacu Petero Nkurunziza yadusigiye. Twongere tumushire no mu biganza vy'Imana. Murakoze no kwibuka iryo ragigiwe, kuko yaduhaye vyinshi. Umugambwe CNDD-FDD watoranye igihugu bumwe bwari bwarasambutse. Mu Burundi hari injavyi gusa, abarundi bari ubusimbira hamwe, umwe wese yayiyita
yuko ari umutegetsi muri iki gihugu gushika mbere aha haba abarundi bavuga bati mbere leta y'u Burundi n'amakungu leta y'u Burundi ntikibaho. Mwumve ico gihugu umugambwe CNDD-FDD watoranye. Abarundi bari mu kajagari ari ubusimbira hamwe. Abarundi bari bagiye ko ari abarundi. Abarundi bari basigaye baharurana mu bahutu n'abatutsi n'abatwa bari bagira Uburundi kubera ata leta mvyeyi yari bwaze. Leta mvyeyi yungira ubumwe umuryango tukagira urunani twese nk'abanyamuryango kugira ngo twubake. Sokuru wacu rero Petero Nkurunziza niho yaciye atangura ico kivi aratuja imbere. Aratwereka ingere tugize urunani mu bumwe turi abarundi twese dushobora kubaka igihugu cacu. Nimuharure ibintu vyubatswe kuva mu 2005 gushika mu 2020. Birateye n'ubwoba. Mbere amakungu yose asigaye yibaza ati mbega abarundi bakura uburyohe bwo kubaka igihugu cabo ko twabafatiye ibihano. Akanakarorero yuko abarundi twamaze kumenya igihugu cacu turaba abarundi. Ubumwe. Ubwo bumwe ndababwire bagumya banga ni twebwe turakarorero. Nitwe turakarorero mu kwerekana yuko abarundi twese turabarundi tutarabahutu n'abatutsi n'abatwa. Kuko imbere yuko uvuka mu muryango wa senaka ngo banza kuba umurundi. Raba ingene abahutu n'abatutsi n'abatwa bonyene bizizira igikorwa atabo kwimvira ko twogishobora bakagishobora. Nagira ndabashimire mwebwe abanyakayanza kuko mutweretse ibikorwa mwaranguye ubu nyene turi mu gihe c'amatora kugira twumve yuko atagihe cyo guhusinzira kihari. Dutegerezwa gukora ibikorwa niryo soko giterambere. Barundi bene wacu ndababwire nitwaba dushaka gutera imbere dukore ijoro n'umurango. Bajya basinzira n'abamaze gutunga bimbuye bariko bararya umwimbu wabo. None twe dufise uhe mwimbu turya ngo duryame umukondorasozi. Reka rero dukore ibikorwa tuvyijukire turi mu runani. Ndakenguruka cyane aho abarundi tugeze mu kugira urunani mu makoperative. Ajya amakoperative ni yazoduteza imbere kuko amakoperative atuma twunguruzanya. Turi mu bikorwa tuagira urunani nta kibuza ko dushobora gutera imbere. Erega hari ibanga giterambere. Kugira umenye yuko wagwanije ubukene nabandi babwira ko ari umwasi akomeye cyane. Ibanga rya mbere ryo kugwanya ubukene ni gukora. Nuguhadikiririza irivuga gukora inshuro zingana n'amasaha umunsi umara ku munsi. Gukora. Biratangaje kubona umuntu afise amaboko n'amaguru akubwira ngo genda kenye. Kubera iki? Yirirwa kwirigara. Yirirwa yicaye. Agatangura kugirira inzigo abariko barakora kuko bimbuye. Akabarara ku mugono. Muze murabe abasuma bose abiba mu mirima nabirirwa mu marigara gusa. Ikimenyetso cy'umuntu yiba nujya yirirwa yicaye. None ubura umukozi ukaronka umwanya wo kwiba gute? Murazoraba n'abakozi ba leta b'abakozi bukuri mu kabare ntibahabazwa. Kubera barakora bagakora gushikaho baruha bagataha bagiye kuruhuka. Mugabe ikinebwe cya mbere mu bakozi ba leta umusanga mu kabare ari hari kuko ntaba yarushe. Uwarushe acagenda avuga ati reka je kurabaho ntembagarira. Hari hababesha ngo bagiye ku kazi ngo mvuye gukora nahavuye kuri WhatsApp. Avuye kuri internet ngo mvuye gukora. Iyo baruvuye gukora bari gutaha urushe ukavuga uti sinca kunezerwa mu kabare reka je kuruhuka kuko ejo bucanja ku kazi. Bajya muzobona baguma kumarigara mumenye ko ari byo binebwe vya mbere. Gukora. Ubumwe ibikorwa. Urunani mu bikorwa.
Mbe murazi yuko Rwagasore ari we wa mbere yatanguye kwigisha ko izoduteza imbere ari amakoperative. Mbere rero nababwira ko mu byo bamuhoye uwo mugambi w'iterambere urimwo, umugambi wo kugira intwaro ibereye, kugira intwaro koko ifise ubutegetsi nyabwo. Erega hatagira ubutegetsi nyabwo nta bikorwa. No mu Kirundi bavuga ngo urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Nico gituma Rwagasore yamavuga ati dushinge ubutegetsi nyabwo, ubutegetsi koko bukorera bene gihugu. Abene gihugu akabahimiriza kuja mu makoperative. Nico cambere gikomeye. None rero bagumya banga twaramaze kwintumbero. Turavuga ko iterambere rizodukomokako rikatugarukako. None rero twese dukura amaboko mu mpuzu tugira urunani iterambere ridukomokeko. Kuko niryamara kudukomokako rizoza muri twebwe nyene. Ni murabe ingene amahera 200 yagarutse agateza imbere aha mu Kayanza. Iyi nzu iyi niterambere rikomeye cyane. Arico gituma agomba guhamagarira mu ntara zose nabo muri iyi myaka itaniza, kuko batubwiye ko batangwe mu 2016. None raba barahejeje mu myaka itaniza. Nsaba yuko intara yose yogira ikintu izokwerekana yakoze kimeze nk'iki. Abarundi turategeza kwihiteka, kugira twihiteka tugira ico twirata. None wovuga yuko wo kwirata iki atacu ufise wirata? Aha bagumyanga mu Kayanza uno munsi barafise ico birata, babwira abandi. Natwe rero abarundi tugira ico twirata. Abarundi twebwe nyene nitwe twaba turiko turatwenga tuvuga ngo leta irapanze. Murumva ico ari cyo abene gihugu gupanga bipangira. Aha byatunaniye ko twubaka inyubako rusangi za twebwe nyene abene gihugu, abashikiranganje bazokoreramwo, babura amatari bazokoreramwo, ibisata byose by'igihugu bizokoreramwo. Dutangure tuvyiyumvire, umwe wese aterere. Bajya birirwa mu kabare uworaba amarengwe bari mwera mu kabare bovuga bati je igihugu nzogisororera ku kwezi amusteri imwe. Aho Burundi bwotera imbere. Nimwiyumvire umuntu wese avuze ati imbere yuko nywa amusteri mbaze sororera igihugu canje. None tugikundaga yene. None ko dukunda igihugu ni kuko tutagisororera. Kubera iki tutagisororera kandi ari umugenzi, ari umuvyeyi wacu. Twige kuza turaterera igihugu. Ndakenguruka cyane ko abarundi baramaze kuvyumva, kuko twaraye twitunganirije amatora mu buryo bwacu. Mbere rero nagira ndababwire twarasigaje, bambwiye ko twasigaje tugira turabe ikintu citeka ku barundi tuyakoresha yasigaye. Abarundi baze bibone yuko bashoboye. Twarasigaje, twarungitse abadukorera neza, bazi kwarura neza mu kigega bakaziganya. None rero aha amahera yanyu yacagutse ko tugira turabe igikorwa citeka cyanyu nyene muzokwibonamo nk'icirore. Muvuga muti twebwe abarundi twarigiriye iki kintu, twarikoreye ikintu. Maze iminsi niko nazunguruka mu ntara, mwarambonye ibibazo nabonye bikomeye. Murazi kugenda mu ntara ngaca ntaha kubera ntafise aho ntaha, kandi mwavuze yuko nduwi wanyu. Dutangure mu ntara zose turonke ikirimba cy'umukuru w'igihugu kugira ngo aje kubaramutsa ntatahe, arare. None ico cotunaniraga yero, nivyo tunanira. Tugize urunani nta na kimwe cotunanira. None umukuru w'igihugu akeneye ivyumba 20. None ko ngaha nabonye mwagira ingenzi ivyumba 36 mwonanirwa n'icumba umukuru w'igihugu ashobora kubamwo. Mu ntara zose tubijeko kugira ngo iyo umukuru w'igihugu yabagendeye ntazace yihutira gutaha mu kirimba gikuru avuga ati no ngaha ndi ku kirimba, kandi nazi yuko muzobishobora.
tugire urunani kuko turi kumwe twese nta kizotunanira. Noneho n'Imana ibonye abenegihugu bari kumwe icihezagira. Aha ni mwamubona Burundi turiko dutera imbere kubera twemeye kuburunani, inzigo igahera mu bantu, tugakura uburyarya, tugakundana, tugakunda igihugu cacu. Imana nayo ivuga iti barya abantu b'urukundo bakundana kurya, nanje reka ngende nibere muri bo. Aho Imana iri naho haba imigisha, tuzorima twimbure mu gihe twagize urunani. Ariko murazi ko n'Imana igira aho imaniye, tudakoze Imana ntizokora. Imana yaremye Burundi kugira ngo kibe igihugu c'amata n'ubuki, mugabo ikivuga iti mudakoze ntibizoba. None ga yemwe, Imana ivuze iti ushonje nzokugaburira, ugacireka kurima ikiza kukugaburira, ahubwo urarima Imana igacihezagira ukimbura. Erega uriko uratera ntubuzi ko bizomera, mugabo kubera Imana biramera. Twubake igihugu cacu tugize urunani, dushike mw'iterambere. Iri terambere naryo nababwiye ko ari urugamba utegerezwa kuba ufise amayeri yo kurugwana. Jewe narabonye mwebwe murahura n'ubukene ga yemwe, muri mwebwe urahura n'ubukene. Je twarahuye neza hamwe njyama imara ikagwa mu gutwi ry'imvura iguye, tukarara ubusa. Narahuye n'ubukene, mugabo narabwiweje muri iyi minsi mikeyi iheze, ndaburaba nsanga twariwe na mujeri, kuribwa n'ubukene. None ga yemwe, akatavuga karahenda akavuga. Ubukene ntibuvuga. Ubukene ico bukoze bugendana na Shetani. Shetani irazi kakugira ikinebwe, ukumva yuko ukwiye kubaho utakoze, ukarya ibyo utarimye. Hajya ni Shetani. Hariho uwaciye umugani ati, sinumugani yarihweje abantu benshi bo ngaha mu Burundi, acavuga ati abarundi je ndababonye ico bari. Ati muri Bibiliya abazungu bafashe umurongo uvuga uti udakoze no kurya nturye. Abazungu ngo barawutwara bawugira gwabo, usibye gukora no kurya nturye. Si umurongo wo muri Bibiliya ga yemwe. Ngo hanyuma abarundi nabo ngo baca bavuga ngo nimusabe muzoronka. Baca bariyicarira ngo bazosaba baronyi, bakama bari imbere y'Imana ngo duhe ivyo turya, kandi batakoze. Na Imana mu kurema umuntu yamushize mu murima wa Edeni, imubwira iti ngiyi si yirime nizo guteza imbere. Hajya wase gukora n'ubugambarari Imana, none Imana izokugaburira gute? Ngo nimusabe muzoronka, ngo niwo murongo twatwaye. Ngo Imana irabibona. None rero nagira ndababwire yuko urugamba rwo kurwanya ubukene nta rindi banga atari gukora. Dukorere mu runani twunguruzanye kurwanya ubukene, kandi ubwo runani abantu barubona yuko umenga tuzohuza imitwe gusa, tuzohuza ingufu. Kubera rero twarutanguye, ubu dusaba tuti abaciye ubwenge kare bagatera imbere nibagaruke bunguruza abari inyuma. Nico gituma nkengurutse wumvise umwe yatanga amajana 200 ngaha, uwundi agatanga miliyoni 50. No kuvuga uri imbere araza kunguruza usigaye inyuma. None rero nagira nsabe abarundi bamaze guca ubwenge, bamaze kuhabona, bamaze gushirira, bagaruke bashiririza abandi. Twese dukanure, hanyuma dufatana amaboko, twese dutera imbere atanu mwasigaye inyuma. Erega nuwo batunze nta utungira muboro. None ntibavuze ngo nta usomera induru ivuga.
ntihagire rero uwushira agati mu ryinyo ngo nuko we yamaze gutunga ateye imbere azi yuko hari umworo ari impande yiwe, kuko n'Imana idutegeka kugira urukundo, dukundane, dutezanye imbere twese. Izo nizo mpanuro nagomba kubaha kuri uyu munsi mwiza cyane abanyakayanza muduteye iteka. None rero kuri iryo teka muduteye nagira ndabakengurukire cyane ku izina ry'abatumire bose, kandi nongera nsubira kubakeza, ndabakeza cyane abanyakayanza murazi ubwenge. Eraba muhejeje kubaka ingoro nk'iyi y'umugambwe CNDD-FDD uzofasha abarundi bose, none mutanguye inzu ya Buramatari. Ndazi neza yuko uwiyi inzu yaheze adashitse ku kuboko uba ariko aramaramara. None ga yemwe rero ndabahanura, ijya nyubako ya Buramatari ntihere hari udashitse ku kuboko kwiwe. Erega ijya si ya Buramatari cisha hayo, ijya ni ya Buramatari w'intara ya Kayanza n'uzoza mu myaka 100 iza. Nico gituma ari niyanyu, izokorerwamo n'umwana wawe cyangwa umuhungu wanyu. Nagira rero ndabakengurukire kuko muri incabwenge muvuye mu gikorwa kimwe muja ukindi, aho usanga ari abariko baridoga ngo heyemwe ibindi bikorwa bije. Tuzokora gushika Imana itwiyegereje, twese nituvyumve ko dutegerezwa gukora. Iyi ngoro izokorerwamo na Buramatari w'intara ya Kayanza, nsavye yuko ntagihe uzomaramara iri kwirinjirwa, umwe wese ashiye ku kuboko kwiwe. Mbere jewe nitangire, Buramatari urazoza jewe nzoguha miliyoni 5 kugira ngo naje nzegwe ko nashize ko ukuboko. Muhava musiga hanyuma ku munsi wo kwinjira mugaca mureka kuntumira. None rero je nditangiye ndumva ko hatari mwisima nkeyi nazigwiki, yambwiye ko hari abamaze guterera bashitse ku miliyoni 50 n'abandi bagoma baterera, ariko nanje nasizemo rero kugira bigende neza. Twese turi kumwe birashoboka, turi kumwe twese, nta kizotunanira kuko turi kumwe n'Imana n'abarundi twese tukagira urunani, nta na kimwe tutazoshobora. Ntihagire umurundi azosubira kwihebura, ntihagire umurundi azokwama yiyumvira ko azotungishwa no hanze. N'ikimenyamenya mwarabonye twarizizikiza corona turakigwanya, kandi murabona yuko ubata murundi afise ubwoba. Murazi ingene bihimba, nimwiyumvire nk'ubu iyo mbandi ngaha mwese mufise ubwoba ingene mbamerewe, naje mba mpunga abarundi. None nimuraba ingene kijya kiza twaviriye hasi rimwe tukagira urunani tukakigwanya. None rero ndabasavye mugume kuri urwo runani, ntikize kigaruke kutwononera ngaha mu gihugu cyacu.